tuzirenze ko iminota 10 hano muri studio za Radio Magata Imize FM tukaba tugiye kumva amakuru dushikirizwa na CIZA janda kuramugije CIZA jandongera ndaguha ikaze ndakuramukije dose ndabaramukije na muncuti bakunze b'Imize Magata FM nongera ndabaha ikaze mu makuru yo kuwa 12 rusama umwaka turimo nakabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Uracabuga cyane ayandi ivyo bikavugwa n'abasanzwe badandaza indagara mu isoko y'amagara aho umwimbu mu kiyaga urushirizaho kugabanuka. Muri no minsi abenegihugu baridoga cyane kubwiduzwa ry'ibiciro by'ibiharage aho ikiro cyara kigwa amafaranga 1300 kigeze ku mafaranga 2800 kurenga. Abasanzwe bashora amakara barashima uko umwuga wabo ubabeshejeho naho amahera ataboneka neza mu basanzwe baza kugura amakara. Ubuhinga bw'ivyuma turiko dufashwa na mugenzi wacu Bigirimana Armere ugiye kubashikiriza no makuru akaba ari Jean CIZA idonido mukanya. Gwino muri sanze muri radio magara tamze fe Ndasubiye ko baramutse n'uganda bahani ikaze ngo buracabuga cyane ayandi ivyo bikavugwa n'abasanzwe badandaza indagara mu isoko y'amagara aho umwimbu mu kiyaga urushiriza kugabanuka. Ninda mutsaja umwe mu basanzwe badandaza indagara mu isoko y'amagara yatwiganiye uko aho hambere umwimbu w'indagara wari mwinshi ariko mwibi bihe ugenda ugabanuka hagaca hibonekeza ubukene mu budasanzwe mu bene gihugu agira ko asaba leta ko bwikumvira mu bene gihugu nariga ibidandazwa biriko biradu ibiciro akabavugiye kuri mikro ya mugenzi wacu Felicien Bigirimana. Sanzwe ndi mudandaje w'indagara araheze igihe kitari gito ko nagatanguye mpejeje ishure mwaka 2013 mu mpera vere mu 12 nanatangura akakazi mu 2014 ndakabandanya nanubu ndakarimwo ibihe birahinduka cyane kuko tugitangura indagara zasa niziboneka amazi zikagira ibeyi nto ariko ubu byarahindutse indagara zirabura cyane nkwezi kwa kane no kwa gatatu kwa gatanu nyene nta ndagara ziba zirimo no kwa gatandatu abasumye ngo biroyana gatoya kuko turavye ukuntu igihugu cy'u Burundi tumeze abantu barakenye cyane nk'umuntu afise nk'umuryango w'abana batanu dusanga kigoye cyane afise nk'ivyo 2000 bangashoye kuronka ibintu bibakwira nk'indagara y'ibihumbi 2000 usanga ari kibazo kidasanzwe cyane cyo gituma rero usanga kubaho muri kino gihe ikiyaga kitariko kizana imboga nyinshi usanga ari kibazo kidasanzwe nko twumvise ngo ikiyaga babaye baracugara kugira ngo amatora ahere tubona ari kibazo kinini cyane ku basumyi ndetse no kubadandaza kuko ndushobora kuronka bidandazwa abasumyi ntibaronka ico basoma narirya ibiciro vyaduze haba ku bintu by'ibisumwa ku biharage indagara cezitsamwe zirabuze baruga ikiyaga ubuzima buca nabi abantu baca bagira ikibazo kidasanzwe cyane rero tubona ari kibazo kidasanzwe hajya wikikamukiza nuko uba wazironse zo kwikikamukiza atazuraro biragoye cyane yabazo nabonetse zikazimba zihari kuko nizihari ubu ziko ziraba nk'izidandazwa nizavuye mu gihugu cha Tanzania nta mboga nimwe y'indundi iri mu bantu bihari zihari ahubwo dushimira Tanzania yo yatuzaniye imboga nazo nyene zigiye guhera kuko ravyo Burundi bwose buzijya usanga sinyaruka guhera cyane nko mu minsi 4-3 zatevye guhera zizoba ziheze rero ni kibazo cyane nitubona ko n'abantu bazishobora gufungura muri no minsi bacuga ikiyaga tubandanya dutera kamo leta kugira ngo kumbure iyumvire ku banyagihugu kugira ngo imba yo kugurura ikiyaga icugurure kandi n'ibiciro by'ibiharage tubona vyaduze cyane baraho kuno bo bigenza kugira ngo kumbure mu gihugu ntihabe ikibazo kidasanzwe. Muri no misi abenegihugu baridoga cyane kubwiduzwa ry'ibiciro by'ibiharage aho ikiro cyahora kigurwa amafaranga 2300 kigeze ku mafaranga 2800 kurenga. Umwe mu basanzwe bakora uwo mwuga wo kudandaza ibiharage yatwiganiye aho yatanguriye kurangura uwo mwuga wiwe agira ko atubwira ko ibiharage bikenye bakabirangura bizimvye bigaca bituma ibiciro bica biduga. Tumutega mu yo makaba yavugiye kuri mikoro mugenzi wacu Dorsera asanzwe bimenyereza kuri Imyize Magata FM. Kudandaza ibiharage kuva muri 2012 ikintu ngaya kuko atabiharage biboneka kandi bibonetse bikaboneka bizimbye abakiriya ntibabigure bakabigura bidoga kandi ndadandaza nk'ibirizana ukadandaza 20 naho nyene ntibihere byawugwe 3 2
none raba bigeze kuri 2008 2009 bitatu ibihe bigenda birahinduka imvura nyinshi bigatwarwa n'imvovo bigatwarwa n'inzuzi ibi 2005 ivyo navyo 2008 bimaze imisi ibiri usanga bimeze nk'ibihitira byaboze byatunze kubera ari bitoto ahubwo hoboneka umwimbu bigakoroka kubaha ibikwiye kubaremesa ko bizohera canke ntibihere bivanye n'igihe. Abasanzwe bashora amakara barashima uko umwuga wabo ubabeshejeho naho amahera ataboneka neza mu basanzwe baza kugura amakara. Kubw'Imana Bernard agira ko asaba abarongoye isoko ko botunganya neza aho basanzwe badandariza amakara mu kubereka aho bushira imizigo yabo mu busumbasumbane bwayo. Agira ko asaba ko bugabanirizwa ibiciro vy'amakori mu kugira ngo bashobore kwiteza imbere mu miryango yabo. Tumutegeye makaba yavuye kuri mikoro mugenzi wacu Richard ndayizigiye. Sanzwe ndi mu bantu bacana amakara kandi bashorera ngaha mu isoko y'amagara. Nk'ikintu cyambere cy'ipfizipuzo twohera ko ni nkuko muri isoko menga nta mategeko isoko y'amakara dufise kuko turavye nk'abantu bazana imizigo minini n'abazana ubuzigo butoya baracukiranya bamwe bazanye imizigo minini bakabura aho batura bagira babwira bamwe batubo batetiyigizeyo hanyuma natwe duture ukamenga ntituvyumva kumwe. Rero twasaba yuko bamwe bashobora kuvuga ati bagira uruhande rwo baturwa ko imizigo mito n'yiturwa ko imizigo minini hanyuma bisigaye navyo twe tubona amahera zanabi umuzigo baratugurira 15 ibihumbi 17 ibe y'amakara turabona ntiduga sinzi ico bivako hanyuma murakoze akazi kacu kadufasha gose kuko katurerera imiryango kandi natwe twaronka amahera yo kwikenuramwo mugabo kimwe gusa nuko tubona n'amakori ararenze nk'ikori umufuko umuzigo ubutuzikaye turihira 1000 kandi kare twahora turihira 500 we turashaba yuko hanini yuko niyo ntuzeye iryo kori bori tugabanyako mu mufuko w'ishimo gasubira ku itagisi wahorako murakoze. Dutandukire mu yavugwa mu karere ka Afrika y'ubuseruko nayo tukaba tuyashikizwa na mugenzi wacu aho ndayiragije. Reka no makuru tuyahere mu Burundi aho musanzwe muzi yuko amatora asigaje imisi 8 no kuvuga zo bari kwigenekerezo rya 20 rusama aho no mwaka turimo aho abarongozi ba Eklezia Katolika b'u Burundi bashoboye gusora ibijanye n'ibi bihe by'amatora aho bisomwa na Musenyeri Yoakimu Naho ndereye akaba natwara Eklezia Katolika ya Muyinga akaba narongoye urwego rukuru rwa Episkopi mu Burundi. Barasaba abajeje umutekano gufata kumwe abiyamamaza abo basenyeri nyene bamenyesha yuko hariho ibyo banegura kubijanye no kwiyamamaza kutihanganiranira kwa biyamamaza mu banyepolitike bamwe bakababazwa cyane bivanye nuko kutihanganiranira nyene kwashikanye bamwe muri abo gufatana mu mitwe bagakomeretsanya mbere ahenshi bakicana umenga nta cyamira bagatera ivyasi inyuruzo ry'abantu bamwe bakabandanya banegura gusotorana haba mu mvugo haba no mu mbyino za bamwe kubiyamamaza harimo amajambo ashobora kubabaza no gutyoza abandi amwe muri ayo majambo agashobora gukabura agatima k'ubugwanyi bakagira ko bahanura ko abo bose bariko bariyamamaza be n'abanywanyi babo ko bokubaha kandi bakubahiriza ubuzima bwa kiremwa muntu n'agateka kiwe wariwe wese nuko angana bibuke ko ubuzima umuntu abuhabwa n'Imana kandi n'Imana nyene ishobora kuba umwaka bakabandanya basaba kuri abo bashobora kwiyamamaza bose kubahiriza ingingo zose zitora be n'amasezerano ngengamyifato abiyamamaza bagiriraniye hagati yabo bagasaba abategetsi n'abajeje umutekano ko boja barahanura ndetse bagahana bataravye nkunzi ababirenga ko banyabujya amwana n'ikinono bajeje gutunganya amatora yuko buhabera abashinganahe bukuri Musenyeri Yoakimu agasaba ko nyuma y'amatora kuzoba yaramuswe atsinda ko yo kwigisha abanywanyi biwe tabandanya gutyoza abarushije. Reka tubabwire ku musi wejo kwigenekezo rya 11 rusama no mwaka turimo uko imyamamazo yakurikiye aho Leonce Ndikumana yari mu ntara ya Cibitoke Gwasagato yari yamamarije mu ntara ya Rutana ariko kuri no musi ugira 15 w'imyamamazo umukandida wa CNDD-FDD Evariste Ndayishimiye aza kuba ari mu ntara ya Makamba Diodone mu ntara ya Mwaro muri commune ya Kayope aho mu gihe Gasosi ndimo wa Iprona yamamarije Imatana mu ntara ya Bururi. Eka no makuru tuyabandani
tuyabandanirize muyavugwa mu Rwanda aho abasirikare batanu baregwa gufata abakenyezi ku nguvu cyo guhohotera ubuzima bw'abantu mu gace ka Kangondo ya kabiri. Batanguye kuburana abo basirikare ndetse n'ababuranishwa n'ababurana bose bari bambaye udupfukabunwa kugira birinde ico cyoherezo ca coronavirus. Abajejwe kuburanisha abagirizwa icaha abasura canke ivyabona ndetse n'abanyimesha makuru bari baje kumviriza ugo rubanza. Abamenyesha makuru barashoboye gutangaza ndetse gushakumbonesha kure ingene ivyo bikorwa byagiye birakurikira na nyaburya abashikirizwa uruno rubanza bo bamenyeje yuko abo basirikare bahoteye abanyagihugu bo mu gace ka Kangondo ya kabiri ku isonga bakavuga Ndayishimiye Patrick na Nishimwe Fidel icaha cyo gufata ku nguvu no guhohotera abakenyezi, icaha cyo gukubita no gukomeretsa abanyagihugu kwinjira mu mazu z'abantu atawe ruhusha babifitiye, icaha cyo kwiba n'icaha cyo guta zamu no kudakurikiza amategeko y'izamu. Abo baburanisha bakavuga ko abo basirikare Ndayishimiye Patrick na Nishimwe Fidel bataye akazi aho bari babashize bakaja mu gihe cy'ijoro mu gace ka Kangondo ya kabiri guhohotera ubuzima bwa kirema muntu. Abo basirikare baregwa kandi ko ku magerekerezo atandukanye ko bahora bafata ingendo zo mwijoro bakaja mu mazu z'abagore, abagabo basanzeho bakabakubagura bakabakubita bakavaho babasambanirije abagore. Baburanisha bamenyesha ko nubwo abo bene gihugu batari bazi neza amazina y'ababakoreye ibyo byaha bashoboye kubageza mu kigo ca gisirikare aho bashoboye kudoma ko umwe cyangwa uriya bivanye n'uwo yibuka. Ababuranisha bamenyesha yuko inyuma y'imisi 30 kuva ku igenekerezo rya 11 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka turimwo ko urubanza ruzotangura icamunara. Kano makuru tuyabandanirize muyavugwa muri Kenya aho umwana w'imyaka 9 yashoboye kwiyumvira akuma gashobora kurinda ababanyi biwe umugira wa coronavirus. Aho dusanzwe tuzi yuko ku mugabane wa Afrika abantu barenga 37,500 bashoboye kwandura umugira wa coronavirus. Umwana yarashoboye gukora ako kuma gafasha abanyakenya mu gukaraba atawurinze kugakoresha. Navuga muri Sudani ikigo cy'igihugu kijejwe kugwanya ruswa cyaratanga ko kigiye kwambura abo mu muryango wahoze ari umukuru w'igihugu Omar al-Bashir. Ico kigo cyitwa Employment Removal Comment kivuga ko cyakoze anketi zikomeye kiza gusanga ko murumuna wa Bashir abishwa biwe n'umwe mu vyegera byo bikomeye akaba ari we yigeze kwa ministre w'ingabo zashoboye kunyonora amatungo y'igihugu na cyane ku ngoma ya Omar al-Bashir, aho ayo matungo arimo amazu amahinguriro akomeye n'ibindi bigwiye gusubizwa mu minwe ya leta. Yavuga mu Buganda abakiri bato 19 biravugwa ko batagikurikiranwa n'ubutegetsi bwa Uganda, aho ni mu gihe abo bakiri bato bashoboye kurenga amabwirizwa cyangwa amategeko kubijanye n'umugira wa coronavirus, bakaba bafunzwe ku magenekerezo ya 29 ntwarane uno mwaka turimwo, ariko bane muri abo bakaba bamaze gufungurwa. Ubutwara iryo bohero yaratanze itangazo amenyesha yuko abababuranira batemerewe kuza kubatemberera cye kuyaga nabo kugira ngo bashobore kugira enquête nziza. Aronde iragije amakuru yo mu karere ka Afrika y'ubuseruko bwa Tanzania. Tugushimire Arone ku makuru waduturukanije aha ni hano turangirije amakuru yacu. Reka dushimire mwege mwese mwari muduteze yombi, dushimire uruganda rwa Radio Magatanze FM go rwaturukanije ano makuru. Shimire mugenzanje Bigirimana Armel yarari mu biga bw'ivyuma wabashikiza amakuru akaba ari Jean CIZA Sangwa Imana. Gwino muri sanze muri radio Magara Tamze fe